mugabo ijambo ry'intangamara ijambo ry'umutwe ikintu cyose kigira intango kikagira iherezo abantu bumve yuko iherezo gukora ibintu bigari itangira gishutse gicuramye y'ubunebwe y'ugusesagura y'ukunyura y'ukobora gufata mu intego byarageze ntibabimenya n'ubwo sitabibibukije. Prenez vos responsabilités, mumenye yuko mufise mu minwe isezerano ry'abenegihugu babahaye. Nimba abanyagihugu baratanze amakuru bakegeranya akabona umutahe ugiye ubishyirahamwe ugiye muri iri shyirahamwe egome numero ya mbere ya leta si kugira ngo yunguke amafaranga y'umurengera kugira ngo mufashe itange n'akazi igire ishyitere iterambere. Mugabo abantu bacu babifata bakabisesagura baba bagarutse kuza konona bya bintu abanyagihugu babazeza. Mumenye rero ko mufise mu bintu ibyo abanyagihugu babajeje. Twavuze rekomandasiyo ya mbere kugira ikaderi exhaustif y'ingene ishyirahamwe yifashe mu mpande zose. Ubugira kabiri kugira un plan de redressement qui inclut d'abord le principe d'évaluation des performances basé sur les résultats, hanyuma gukurikiza amategeko n'amategeko arayagenga igihugu arayagenga ishyirahamwe nk'uko bibwirizwa kumera, hakajamo no kwegeranya amadeni yose ufite muri plan de redressement. Umaze kwipanga neza niho hazovamo ikurikirana, mbega abakozi baragabanywa, mbega ishyirahamwe rirafutwa cyangwa rirabandanya ribaho. Turayafatanya rari kugira ngo ashobore kuronka agahenge kumwe twagira sogere byo bina gute. Iyo plan de redressement rero igirizwa kutwereka neza intumbero zirashe kugira ngo ishyirahamwe imbere. Nukuri bifatika na wewe ntabwo ufata umuntu ukamuha amafaranga yo kugura ibikoresho ukamushyira ko na mede agaca agenda byose akarya igikorwa ntaguhe agaca agaruka mu mpemba uko amashyirahamwe amwe yageze mu kwegeranya amadeni yose ayo masosiyete afitiye yaba yaba prive yaba ya leta. Icyo tubemereye amadeni ya leta tuzigura tuyabariye yose, tuyabariye usigonta yuko uzokuruva yuko ayo madeni ko kara